Yesu ashimwe. Dusangira ayo majambo dusanga mu gitabo cy'Imigani igice cya 3 umurongo w'indwi haravuga ngo ntukiyite umunyabwenge wowe ubwawe, utinye Uhoraho uve mu bibi. Dusangira ijambo rivuga ngo ntukiyite umunyabwenge. Nagira mbanze ndabibutse yuko ubwenge nyakuri buva ku Mana. Wiyise umunyabwenge kandi wabuhawe n'Imana, uba utanguye kwishima usuzuguye iyo Mana yaguhaye ubwo bwenge. Abarundi nabo barayamaze baravuga ngo hakwishima woshimwa n'abandi. Burya ikiri muri wewe canke ico ushoboye kibonwa n'abandi kandi bakakikwitirira izina. Nkuko Yesaya yanditse mu gice cya 5 umurongo wa 21 aravuga ngo muzobona ibara mwebwe mwiyita abanyabwenge mukigira abahinga. Umuntu wese yita umunyabwenge azobona ibara kubera iki? Kubera abasuzuguye Imana yamuhaye ubwo bwenge. Kandi ngo abantu bigira abahinga nabo nyene bazobona ibara. Ntukiyite umunyabwenge. Na Yeremiya mu gice c'9 umurongo wa 23 na 24 yaravuze ngo umunyabwenge yoye kwirata ubwenge bwiwe, umunyenkomezi yoye kwirata inkomezi ziwe, umutunzi yoye kwirata ubutunzi bwiwe. Ariko wirata yirate ko yamenye akantahura, jewe Uhoraho nkunda guharira. Rero nta muntu n'umwe akwiye kwishima ku byo afise canke ku byo atunze, ahubwo uwirata yarakwiye kwirata Imana. Uwishima kirata ati jewe naramenye Imana. Aha mu Migani turasomye ngo utinye Uhoraho uve mu bibi. Burya gutangura kwiyita iki ukiyita kiriya ukishima kubw'ivyo Imana yakugize, nukuri ubatagutinya Imana kuri muri wewe. Rero nagira ndakusabe utangure utinya Imana, ureke kwiyita ibijanye n'ivyo Imana yagushizemwo. Igihe cyose wumvise kiri muri wewe, ubutunzi buri muri wewe, ushimira Imana kubw'iki Imana yakugize. Ntihagire umuntu n'umwe muri twebwe yo kwiyita umunyabwenge. Yesu abahezagire.